harabo nabonye bakora amarobo iki mugabo uri kurabira mu mugambi w'igihugu nta nguvu nyinshi bashira muri science et technologie. Aho ncangaruka ryo nkavugana ko dufise université y'u Burundi boraba hakabaho ishimikira cyane ku bintu vya science et technologie. Nariko ndasoma ngaha anye nabonye umugambi witango Unipod ushigikiwe umengo na PNUD muri secondaire no munsi ngambo Burundi nyene bashobora guha devoir bashobora ngo genda ugira ama recherche kandi bakwanyira gutunga telefone. How? Iske buye nyisho nziza no kubabuza gutunga izo telefone canke no kubigisha ukuntu badusho donc izo telefone bashobora kubana nazo. Les amis, ikintu tugiye kuvuga hano kirakomeye cyane. Mwibuke uno munsi turiko tuba mwisi ya technology, aho technology ganje kandi byanke bikundi byo nta namwe kubikwipera. Uyu musore tugiye kumviriza aba mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka tubanze tumvirize gato. Nkaba ndi muri diaspora y'Ubushinwa, niga mu Bushinwa ivya urbanisme. Rero je nta kibazo mfise ariko yari intererano zishika kuri zibiri mfatiye ku byo bashikirije mu mugambi wa 2020 na 2060. Kuco maze kubona mu migambi dukunda gushira imbere turakunda kwibagira cyane intunganyo y'amatongo canke ibisagara. Ariko uri kuraraba ibisagara canke ari ibihugu byinshi byateye imbere ufatiye ku ntunganyo z'ibisagara n'amatongo. Aho ndavuga cyane cyane ku Bushinwa mbere n'ibindi bihugu des pays asiatiques canke Europe. Rero ikintu nza kugaruka babivuze mu mugambi wa 2040 2060 yuko bategekanya yuko hoba intunganyo z'ibisagara bakazana abantu mu bigwati. Aho ncyangaruka ku buhinga benshi twize abantu bize gifundi bwa GIS canke gestion des données informatiques la géo l'informatique de géolocalisation turayiga muga uza gusanga ngaha mu Burundi amadone usanga dusanga ari amadone ya kera. Ari naco gituma rero ndiko ndasaba mu mugambi canke mu migambi miko murakora ya leta mwofata bujya buhinga mukabushimikira ko cyane kandi mukabushira a jour. Twarabonye ku ntwaro iheruka baragiye gusaba bujya buhinga ariko uri kuraraba kuri terrain nta bikorwa biboneka kandi ku isoko ijya systeme ya geolocalisation ubiri avance cyane ku buryo bishobora no gufasha muri bya bintu by'uburimyi, muri bya bintu bashikirize ngaha byo kugira digitalisation. Uza gusanga biriko biroroha kuko mufise amadonnées géospatiales sur la population, sur l'agriculture et tout autant de choses mukeneye bivanye n'ivyo ubukeneye. Iyindi ntererano ya kabiri ni iyerekeye ibintu vya education. Uri kurara mu Burundi ikintu cha education sur la science et technologie nikiri avance nkuko vyategerezwa nk'abantu turiko turitegura kuja muri 2040 2060. Aho ndabivuga gute? Abantu benshi cyangwa abanyeshure benshi usanga ariko baragira udukoperative canke utu association bagira novuga imigambi sur la science et technologie. Aho j'en ai l'exemple kuko narigeze kuba muri association yaba jeune bipfuza kugira bibliothèque mu nyuma ba créer laboratoire mugabo murazi ibikoresho vya laboratoire kenshi usanga bizimvye. Hari abantu usanga bafise ama création y'ibintu vya informatique, harabo nabonye bakora amarobo iki mugabo uri kurabira mu mugambi w'igihugu nta nguvu nyinshi bashira muri science et technologie. Aho ncangaruka ryo nkavugana ko dufise université y'u Burundi boraba hakabaho ishimikira cyane ku bintu vya science et technologie. Nariko ndasoma ngaha anye nabonye umugambi witango Unipod ushigikiwe umengo na PNUD. Nabonye ko ari umugambi mwiza cyane kandi na leta yoshigikira cyane. Ariko byogira inkomezi cyane ku buryo muri université y'u Burundi hoba reference y'abantu bose bazana imigambi iri centré sur la science et technologie. Ku buryo atamuntu ashobora kwiyadukiza ngo ngira nkora ikintu kinaka ata consensus yabaye ku shakashatsi cyane ku buronzi bwa université y'u Burundi. Ni naho cha dufasha abaturongoye na cyane cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi ku buryo atamuntu ashobora kwadukana icyumviro kuko umukuru w'igihugu aragira novuga abantu ukaza wumva arazanye icyumviro ukamengo ni gishasha. Rero kwero ko umukuru w'igihugu cyusanga umenga ico kintu arakibona ko ari nkenegwa usanga nawe nyene yihutiye kuvuga ati iki kintu nikije mu ngiro
mugabo iyo biciye muri ba bantu babazi ubwo buhinga ugasanga harabaye ico no kwita utaratibu wishigwa mu ngiro y'ico kintu nuko murakoze interero zanje zarizo tugira amahoro. Okay, muraheje kumumva uyu musore ivyo nkuko muvyumvise avuga ati technology ni hawe agaciro mu gihugu cy'Uburundi. Ibihugu byinshi tuzi ivyo muri technology, donc tuzi ko biteye imbere muri technology, leta ibarashize mu kuboko kandi kuri cyane kandi cyane apana na buhoro buhoro. Uko mwumvise bipropose avuga ati kaminuza y'u Burundi ivyo bisata bijanye na technology bikwiye guhabwa ingufu. Ariko je nashoboye kwibaza kano kantu, hari ibihugu umwana dafise laptop, donc imashini akamudasobwa gatoya ndashobora kwishure topfa yake kwa bavuga ati none uzanye iki. Hari ibihugu byinshi amakaye barayaciye complètement, umwana agomba kujana imashini nimba koko akeneye kazoza aho kazoza, mwibuke ko kazoza kamatanye naho igihe kiba kigeze. Hari sinzi mu mabarire ariyo ivyo ntemereye navyo pe je nagerageje amubona mbeshejweho n'ibintu vya internet cyangwa mbaho kubera internet. Umugana vuga natanga kuja mu 2017 nige mu mwaka wa 12, ariko iyo ntabafise koko telefone cyo ugiye nayo kubikora kwa ahubwo nanone natunze telefone ya Android nige mu mwaka wa 9. Je yariyo nigurira si yo nasaba umuntu cyari bigoye, donc nico bituma c'était 2014 niyo natanga gutunga telefone ya Android. Jo mga ndibaza ni eske uno munsi ugira umwana atunge telefone ya Android byo ndagufata imyaka nkiyose je byafashe kumbe je byayifashe kuko cyambere n'abantu misozi hadasirimutse ku buryo nibi namajambere bya telefone utababaza we umuntu yumviriza radio byabihagije. Donc ndibaza nti iyaba nagumye aho hantu sindongo numvita donc sindongo nkoresha telefone. Eske byane ko mu YouTube kuko biri ivyo bintu byose bihindimo byomfiriyemo kunyene aya nigiye mugatani byo ndayikuronga n'ubundi bo ndibaza nino none uyu munsi ku bwanje umengo no mu Burundi umwana yakwiye no kwiga primaire kameme kuva basi gushika nka 6e basi yakwiye guca tunga telefone abo no kwishuri bakemera kuzikoresha. Ni muri secondaire no munsi ngamba mu Burundi nyene bashobora guha devoir bashobora ngo genda ugira ama recherche kandi bakwanyira gutunga telefone. How? Eske bugi nyisho nziza no kubabuza gutunga izo telefone cyangwa no kubigisha ukuntu badusho donc izo telefone bashobora kubana nazo bakazikoresha ku rugero rwiza mugabo batiri donc bitabononeye ubwenge bitabonone donc kuko nimwavyumviriza neza bavuga ko telefone zisamaza yego zirasamaza ariko iyo washatse gusamara samaza iyo washatse gusamara sino ikintu cyose gikoresha gucyoresheje umuntu ushobora kumutoza donc ukamwexercer ukamumenyereza ati ibi bikogwa muri buno buryo. Hari umuntu muri Canada ubushize twago turaganira ambwira ngo muri Afrika uko batinyisha abantu ivyaha hakubaziga ati inyabona ukagira ibi nibi bizagira ingaruka imeze gutya. Ati ni muri Afrika ivyo vyaha nyene bice biguma bigira ingaruka. Nk'ubu ngo kumubwira abantu ngo ntugasambane bereke ni wasambana haza kuva mwiki umuntu ntumutinyishi doke kumubwira ngo ntukagira uku musigure n'igituma turi mwereke na consequences ziza kuba niya bigira. Muri Canada uwo mutamerika mbya ati diga muri Canada nta mwigema twari banyi atayitekanije tigana yiba muga muri Afrika aho muguma twigisha ngo imana izoduhana babitinya izo mbanyi barazitwara hama consequences zikaba kubana cyane murabizi. Nanjye ubwanjye murazi ko navutse muri Beniozi sininya kubivuga no munsi parce que niko vyagenze. Birababaza iyo wavutse gutyo ariko je ndi kuvuga rero iyi technology jenye n'ama telefone nukuri kwa Mungu no munsi mu Burundi ahubwo hari
ntiyaba byoshoboka muga ntawe bigira itegeko ko hari abadafite amikoro muga hari hamwe n'ukuri nk'amashuri yitwa ko ari excellent umwana bizo kwiga afite telefone ahubwo na laptop nayo ikajya muri iterambere turiko turajamwo ya 2040 ya 2060 tuvuga yigihugu cifashe kandi giteye imbere ivyo tuzobigiramo ugwaruka atanagimerera urushoboye mu vya technology sinzi abadukurikira kuri agaciro media ngira ngo hari ivyo bahora babona bijanye n'ama innovation menshi dukunze kwerekana hari abajene kuri kwa Mungu bakora donc no musi bageze naho bakora amaro bakora ama drone hari geje mano nibati eske ugende yakwiye yuko nka guverinoma yoshiraho centre ikigo kijejwe ubwo bushakashatsi kubufata mu mugongo uno munsi bashobora kugenda muri paejo ko muri bakabaye ntuze mugabo iyo accompagnement nikwiye kuko ubwo bushakashatsi hatezwa kuba nkuko duvuga dufate mu Burundi habayeho ari ikigo ca leta citwa Izabo kijejwe ubushakashatsi mu burimi no mu bworozi hatezwa no kubaho n'igisata kindi kijejwe ubushakashatsi oye sino iterambere tuzorishikamo twaratevye nimba la technologie tudashaka kuyiha umwanya kandi ari yose tugezemo oye sinzi eske mu bibona nganje je ku bwanje mvuga nti nkuko n'umujene mwumva ariko aravuga ati leta niyiraba uko ibigenza habeho kigo c'ubushakashatsi anje mvuga nti technologie ntiri busubira inyuma itari busubira inyuma rero twari dukwiye guha inguvu aba bajene beko ratora ibintu mugabo kandi ku rundi ruhande tugategekanya n'abana sinzi ko murabibona mujino ni hantu hanyohera iyo niko narakurikirana ibintu byabo sindaje gutembera mugabo nk'umujene mwamumvise ko ari yaba donc yari yaraba ibintu akavuga ati none koko nk'ibi mu Burundi ibintu twobisubiramo nawe hari ibyo nawe urabati nawe ni ibintu bitoyi bitwobigerageza ariko kujya mu Burundi abantu usanga bariko barabigisha utuntu twahovye atari cyo tumaze none nko mu gitabo vraiment turi 2025 ugasanga umwana bacari ko bamwigisha ngo waje ngo ikinyondwe gifise amaguru angahe wisazi ifise amababa angahe ivyo amaguru none koko nk'ivyo bivuze igihugu twifuza kuja mu giteye imbere koko ifoko systeme educative nayo ishobora guhinduka uko biri kose hakabaho ibintu bijanye n'igihe kubwanje hakabaho n'ivyigwa canke ama section n'amafaculté bihuye n'iterambere igihugu cifuza ko bamwe oi ko nk'ubu nimba duvuga duti Burundi turashaka ko uburimyi butera imbere hari hakwiye kubaho ibisata n'ivyigwa bihuye n'ivyo ugaje usanga nimba umuntu agiye kwiga iby'uburimyi uramutwara mu bindi nk'ama geography ama histoire ama philosophy kugira ivyo bimumarira ahubwo biko bimutesha umwanya mujane muri ico gisata bo muhinga muri ico conyene donc nimba hariho bashobora kuvuga bati reka dushireho igisata cyo kwigisha ibijanye no guhingura ubutari iyi none ko tubufise hakwiye no kubaho ivyo bisata abahinga tukabirongera tutabavise abo bahinga dukumure bashobora no kuvyigisha leta irafise ibihugu bicuti by'u Burundi kandi bishaka bahinga yashaka kubarokirita muga ko biri kose la technologie naho tuzoyeshapa naho tuzoyikwepera twari dukwiye ahubwo kwiga kwiyadapta idufatire ngo abana tugubane tubaha igiti ngo batunze amatelefone pasi nabonye ishuri ryaho umuyobozi yaregeranije amatelefone kuri iryo shuri atwara acayaha umuzamu yose acayaha inyundo donc yarahondagura sinzabavuze ngo umunyezamu ngo yibara bareke ngo yicunge ngo abana ntibagira batamukubisa amabuye so uko biri kose nibaze yuko gufata ibihano bene ivyo ntabwo ari yo solution peut-être ko hari kuba ukwiga ukuntu bubafasha jewe ngene ndabivuze ngaha nyene jewe ngira kuva 6e primaire 2010 nari ntunze telefone nari ntunze telefone
yego kari kakandi kamatushe nyene gatoya nahere kuri twa Yukome mu nyuma ndatunga bayita gute Itel cyangwa Itel zitoya zigeze amatushe ngabo ntagenda kimwe nigeze kuba niga ntafise telefone 6e narose amanota menshi ngo ureka tukurungike muri lise ngomba izozo cyo bamuze gutunga telefone bazocanyangira kumenya information donc iradio ntiyemere gutungwa abati wapi sinjayo wewe uvuze amanota menshi jere none n'umufura za fondamental bati mu mwaka urazi ko hecho basanga namenye ku manota y'urupapuro rumwe donc wasanga afite amanota menshi bakambwira mu wicenda ngo wewe urose amanota menshi ngo reka tutware muri ya mashuri yari excellent nibaza cya kibazo nyene ngenda hano nazosubira kumenya information yahise igeze numva wapi ndabwiza ukuri je nize dufite telefone mugabo narinzi kugestion umwanya wanje narinzi umwanya w'ubushakashatsi narinzi umwanya wo kwidagadura narinzi umwanya wo kuba seri muri ibi nibi kandi nize nkuzi mugabo nimba hariho n'abana bakiri bato ifoko twibigisha kwiga gukoresha umwanya nuko kenshi n'abavyeyi nabo sinzi ko ari ubuzima bwa kino gihe mugabo abavyeyi benshi ntibaba hafi abana babo sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo bari abana bapfaka nako babimfuvyi abavyeyi babo bakiriho umuvyeyi azinduka kurondera amafaranga azinduka yariya akibwira ngo mwarimu aramubona no hariho education familiale umwana akeneye hariho na education financière umwana akeneye ivyo no kuri ntavyigishwa namwigisha ivyo zovyigishwa nawe umuvyeyi wiwe so nuko ndabibona kenshi hariho n'igihe batwaka amatelefone mugabo je koko bari bazi ko numuseriye ndayikoresha mu 11 barigeze kuzitwaka no mu 12 mugabo je barayinsubiza kubera basanga icambere zimije turi mu ishuri telefone yanjye irazimije bayisanze mu isakoshi none kweri nkaho bine wayi no bundenganije je telefone nza kuyikoresha dusohotse 14h kandi je naco nja mu kazi ntabwo je sinaje ndusohoka ngiye mu no naca nsohoka ngiye ku kazi none koko nkaho telefone uyintwaye kuko niho nta karenganye kwa bagakomeye wo ngiri ni nico naca nabazigwa nti ntege murandengani ndabaye n'ibindi bikoresho je usanga telefone yanjye ifite amamiko cyane cyane nigira mu itangazamakuru donc heza nka ndabwira ni none rega mutwaye bidakwiye none ko bivyo mu bitwaye kandi nanje mbaho nkuru ivyo nyene none wo mu bitwaye no kwiga byo cyabindani so hacha banyumva kandi babaje neza basanga niko mbayeho ishuri ryose ryabimenya birabona badutwara mu commune canke muri province mu buryo bwa education bari bamaze kumenya kuko nakora n'amadocumentaire akomeye cyane ari mu bushakashatsi bwimbitse ari documentaire bagenzi nibuka nigize gukora ndi mu mwaka wa 11 yari documentaire ya danger urano nk'ubu iyo bavuze imana iryo zina rizwi n'abanyarwanda n'abarundi bonyene ushobora kuja mu Bufaransa ukabwira ko ngo vous croyez en imana no cyo nigishoboka imana ntayo bazi bo bazi Dieu bazi God abandi bazi Allah abandi bazi Mungu rero sasa ico gihe umuyobozi wanje mu kinyamakuru nakoramo niga mu mwaka wa 12 kuko nayobiye c'était 2017 ambira ngo nkorera documentaire werekane ngo ni gute abazungu bemeye ko iryo zina imana rija muri Bibiliya kandi batagemera hama ni gute abarundi nabo bemeye yuko iryo zina imana rija muri kiya gitabo kivuye Buraya nkore iyo documentaire urumva ama documentaire nakora ukuntu yabakazi yaba ari ibintu bisaba ubushakashatsi bw'ikirenga umugabo gaca wumva nti bati telefone yawe iza ni gikoresho nkoresha akazi kambeshijeho kamemba voilà nuko rero ndabashimiye bose reka ndabasabe mugire subscribe kuri chaîne ibisigaye dore tuyaga mbwa dukeburane yuko umwana reka ndabwire uno mugani w'igifaransa uvuga ngo la vie se construit dès l'enfance oui ubuzima dufise rimwe na rimwe usanga ari résultat y'ukuntu twarezwe abana tugomba kubitaho tugomba kubaba hafi mu buryo bwose bushoboka hama kabuzima bwiza tuko turabifuriza bazomugera ku mugabo ku kintu kijana education financière donc ubumenyi bwerekeza ku iterambere kuri kwa muntu nta hamwe bari baragutanga
amashuri uburyo butangamo sinibaza ko byofasha abantu n'ikimenyamyezo usanga n'abavyigisha nabo nyene takirahinduka so bavyeyi rero mudukurikirana cange mwebwe buca muzorushinga ikintu mugomba kugiha agaciro mu gihe vale yuko ugomba kuba hafi imiryango yanyu nimba ko kumushaka yuko ejo abana bagira une meilleure vie une meilleure future nuko ndabakunda cyane nawe utaha bari kumena omri shanyima bye bye